Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bakundwa bavukanye muri Kristo Yesu, duhurira mu kiganiro Saveur Divine, ikiganiro duhuriramwo kugira ngo dukomezanye biciye mu ijambo ry'Imana. Ikiganiro c'uno munsi mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel, tukaba tugiye kuraba ijambo ry'Imana dusanga hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 15, turabe umurongo wa 14 ndetse n'umurongo wa 15. Haravuga ngo murabakunzi banje nimwakora ivyo ndabategeka, sinkibeta abashumba, kuko umushumba atamenya ico shebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi, kuko ivyo numvanye data vyose nabibamenyesheje. Imana ishimwe cyane. Reka turabe ijambo ngo kuba umukunzi wa Yesu bisabiki. Kuba umukunzi wa Yesu bidusabiki. Bibiliya y'ikinyarwanda iri jambo umukunzi yoyo ivuga inshuti. Aha ku murongo wa 15 dusomye ijambo umushumba, abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bobo ni ijambo umugaragu. Yesu rero yabwiye abigishwa biwe ati murabakunzi banje nimwakora ivyo ndabategeka. Naho Yesu yari kabwira bariya bagendanye, bariya yatumye, bariya batuvyaje ubutumwa bwiza, nawe yarakubwiye, nawe iri jambo rirakwerekeye, nanje riranyerekeye. Ni igiki kizogaragaza yuko turi inshuti za Yesu? Ni igiki kizogaragaza yuko turabakunzi ba Yesu? Nuko tuzokora ivyo adutegeka. Ivyo adutegeka navyo biri mu ijambo ry'Imana, no kugendera mu vyagezwe by'ijambo ry'Imana, no kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, no kwitandukanya n'ikibi, no kugira ingeso nziza, no gushinga intahe nziza. Imana ishimwe cyane. Yesu mu kutugira abakunzi biwe canke inshuti ziwe yabanje gukuraho ubwansi bwari buhari hagati ya twebwe n'Imana, aduhuza n'Imana. Ubwo bwansi yabukuyeho gute? Nuko Yesu ubwiwe yabaye ico atobaye, natwe tugira ico tutobaye, ico tutari dufitiye uburenganzira. Yesu yarakitugize. Yatugize iki none? Nuko Yesu yatugize abana b'Imana, yatwambitse ukugororoka, atwambuye ukugabitanya, atwambuye ibyaha byaturiga imbere y'Imana byatwagiriza. Uwo murongo wa 15 niwe ugaragaza neza yuko twarahinduriwe izina. Imana ishimwe cyane. Twarahinduriwe uburenganzira. Imana ishimwe cyane. Twarahinduriwe ikibanza, icicaro, twarahinduriwe, kuko Yesu imbere yuko atugira abakunzi biwe, imbere yuko tuba inshuti ziwe. Imana ishimwe. Haleluya. Bibiliya iratwereka neza yuko
twari abashumba abagaragu. Umushumba hari ibyo atamenya, hari uburenganzira adafise, hari aho adashyika, hari ibyo atumva. Ariko Yesu yatugize abakunzi biwe, yaduhaye izina rishasha. Imana ishimwe cyane. Yesu rero mwene data uri kuranyumviriza, umaze kumwizera, umaze kumwakira, akugira cyangwa yakugize umukunzi wiwe, yaguhaye izina rishasha, warahinduriwe ibihe. Imana ishimwe, warahinduriwe uburenganzira. Mugabo reka ndakubwire ikizogaragaza yuko uri umukunzi wa Yesu. Haleluya! Nuko uzokora iby'ijambo ry'Imana rigutegeka, nuko uzogendera mu by'ijambo ry'Imana rikubwira, uzocaho Imana ishaka ko uca. Umukunzi wa Yesu, uwo wese afise Yesu, yemera kurongorwa n'ubugombe bw'Imana, yakira ubugombe bw'Imana, anezerererwa ubugombe bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana rero yaraduhinduriye izina, yaduhinduriye icyicaro, yaduhinduriye ibihe. Imana ishimwe, twabaye abakunzi ba Yesu, twabaye inshuti za Yesu biciye mu kwitanga kwiwe igorogota ku musaraba, atwambura ukugabitanya, arakwiyambika, atugira abagororotsi, abakiranutsi. Amaraso yiwe yaratwogeje, adukura kw'ibyaha byose. Haleluya! Nico kiguzi cyatanzwe. Imana ishimwe cyane. Twari abo gupfa, Yesu aradupfira, aratuzukira, yaratuneshereje. Imana ishimwe cyane. Inyifato rero tugira nizo zigaragaza, ingeso tugira nizo zigaragaza yuko turabakunzi ba Yesu. Imana ishimwe cyane. Reka ndakubwire, icuri nico kigaragaza yuko uri umukunzi wa Yesu. Imana ishimwe cyane. Icuri nico kivuga. Haleluya! Ikikurimwo nico kivuga. Birashoboka yuko woba uri umuririmbyi. Dufata akarorero, ntibizosaba yuko ubanza kuririmba kugira ngo amahanga, isi, abagenzi, ababanyi cyangwa abaturanyi, aho ukorera, aho uba, ngo bamenye yuko uri umukunzi wa Yesu. Imbere y'uko uririmba, icuri ikikurimwo nico kizoba cabanje kuririmba, kikagushingira intahe, kikavuga yuko uri umukunzi wa Yesu. Ingeso zacu nizo zigaragaza yuko turi abakunzi ba Yesu. Nitwakora iby'ijambo ry'Imana ridutegeka, niho bizogaragara yuko turabigishwa ba Yesu, turabakunzi ba Yesu, yuko twamwizeye, yuko twamwakiriye. Turabe kandi ijambo dusanga muri Zaburi 119 imirongo 3 ya mbere, haravuga ngo harahiriwe abagenda batunganye, bakagendera mu byagezwe by'Uhoraho. Harahiriwe abitondera ibyo yihanikirije, bakamurondeza umutima wose. Mbere ntibakora ibyo kugabitanya, bagendera mu nzira ziwe. Umukunzi wa Yesu wese agendera mu nzira z'Imana. Imana ishimwe cyane. Uwo arahiriwe kuko yitondera ibyo ijambo ry'Imana ryihanikiriza, tukarondeza umutima wose Imana yacu. Imana ishimwe. Tugakurikira Yesu umwami wacu duciye mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka ndakubwire, umuntu wese ari umukunzi wa Yesu, afise Yesu, haleluya, ingendo yiwe igaragaza ikiri ndani muri we. Imana ishimwe cyane. Tuzoba abakunzi ba Yesu, bigaragare yuko turi abakunzi biwe. Ijambo ry'Imana n'iryatwuzura, n'iryatuganza, nitwemera, rikaduhindura, rikadukoresha, rikatumurikira. Imana ishimwe cyane. Tuzoba turi abakunzi ba Yesu nitwitandukanya n'ikibi. Ntushobora kuvuga yuko ukunda Yesu
uri umusambanyi, umuvanga, uri imboregwa, wiba, uraguza, utukana, wuzuye ishari, wuzuye inzigo, n'intahe yawe naho uzoyishinga bazokubonamo bya bindi, ariko ikizogaragaza yuko uri umukunzi wa Yesu nuko by'ukuri ingeso yawe, ingeso zanje, inyifato dufise igaragaza by'ukuri yuko ari ijambo ry'Imana riri muri twebwe, yuko twahindutse, yuko by'ukuri turi abana b'Imana. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Birashoboka aho uri, uragomba kuba umukunzi wa Yesu. Igihe ni iki nyene muntu w'Imana, wizere Yesu, umwakire, aguhindure. Hari amahoro, hari umunezero muri Yesu, hari ukuruhuka. Imana ishimwe cyane, muri Yesu hari ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane, muri Yesu dufise amahoro, amahoro asagutse, dufise amahoro y'umusesekara. Wemere Yesu akuganze, wemere Yesu akugirire neza aho uri hose, ibyo uri kuracamo byose. Yesu akubera umutabazi, Yesu akugirire neza, Yesu akwiyereke, Yesu akumurikire. Ndakwinginga kugira ngo winjire ube umukunzi wa Yesu, ube inshuti yiwe. Yesu abahezagire.